Bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu. Ikiganiro cuno musi kiza kudushikana hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega aho umukuru w'igihugu yabonanye na baburamatari hamwe na ba mustanteri b'intara zose ku musi wa kane igerekezo rya 9 ruheshi aho baganiriye ku bijanye n'umutekano mu bice bimwe bimwe biberamwo imyiyamamazo basanze kandi umwimbu wagenze neza mu ntara zose z'u Burundi. Ku munsi ukurikiranye n'icubahiro Petero Nkurunziza yaciye abonana n'imvukira za Gitega muri komine Giheta aho bitabiriye amatora ari benshi abatoye amakarata bakaba bagera ku bice 88%. Ku munsi wa kabiri igerekerezo rya 9 ruheshi umwaka w'2015 nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarabonanye na baburamatari hamwe na ba mustanteri b'intara zose. Buramatari w'intara ya Gitega Sylvestre Sindayihebura yarahaye ikaze abari ngaho arabamenyesha ko umutekano uhari imigambwe itandukanye ikaba yari yamamaje mu ntara zose. Imyiyerekano mu ntara ya Gitega ntiyabaye myinshi n'abanyeshure bari bahagaritse barashoboye gusubira mu mashure. Iyo nama yabandanyije mu mwiherero aho buramatari wese na mustanteri bashikiriza icegeranyo c'intara barongoye kubijanye n'ivyimbugwa hamwe no kwitegurira amatora. Ibyavuye muri iyo nama tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Louis Kamwenubusa. Bariko baraba rero ingene igihugu cifashe muri rusange bakaba bavuganye ingene cifashe mu bijanye n'umutekano mu bijanye n'integuro y'amatora hamwe n'ingene umwimbu wagenze ariko kandi hamwe n'ingene umwaka w'ishure uriko urasozerwa. Ku bijanye rero n'umutekano basanze umutekano mu gihugu cyose wifashe neza mu makomine yose uko ari 119 no mu ntara zose uko ari 18 kandi ko naho vyari vyagoranye mu makartier mu gisagara ca Bujumbura ko ubu naho nyene biriko birasana ko birasubira mu buryo ko nkumbure mbere no kundu bizoba vyarangiye. Kuvyerekeye amatora bavuganye integuro ahigeze muri rusange baca basanga abanyagihugu barakiriye ukwakira amakarata y'amatora kugira baze bitabe amatora kandi aha rero baburamatari bakaba berekanye neza yuko mu gihugu abene gihugu barindiriye itsango y'amatora. Ikindi barivuganye nibijanye n'umwimbu. Kubijanye n'umwimbu rero mu ntara zose basanze umwimbu wifashe neza kandi bakaba bumvikanye yuko naho hoba hari ingorane kubera bagize uruvura canke habaye uruzuba nko mu ntara z'uburaruko nka mu makomine amwe ya Kirundo yuko bazoheza bagafatana mu nda bagafashanya. Ariko rero hari ivyo basanze mu ntara zitari nke biba aho usanga umwimbu wabo bibiharage wabo w'umuceri wabo w'ibigori bariko uri kuregeranywa uwurizwa amakamyo uja mu bihugu biwanyi. Aha rero umukuru w'igihugu akaba yasavye yuko umwimbu bowegeranya nyabona ahubwo bawushira muri vya bigega kugira ngo ntihaze habe ibibazo vy'inzara kandi barimbuye. Ati kandi abajejwe imbibe nabo baje bararaba neza yuko uwo mwimbu utariko uragenda uja hanze y'igihugu. Ivyo rero baburamatari bakaba bavyemeye mbere bakaba basigaye batangisha inkaratasi zayo makamyo atwara ivyo bifungurwa yerekana yuko atawe bigiye kure. Aha rero ico umuntu kandi yoshima nuko baburamatari n'abamustanteri babo bemanze yuko bafatanye mu nda muri ibi bijanye no kubangunga umutekano ibi byo kubungabunga amahoro mu gihugu cyose ko basanze babwirizwa guhimiriza abarundi mu ntara zose kugira bitabe amatora kuko basanze amatora ari ryo soko ry'amahoro, basanga amatora ni ryo soko ry'iterambere, basanga amatora ni ryo soko ry'umwidegemvyo kandi amatora ni ryo soko ry'intwaro ishinze imizi mu gihugu. Hari ikindi kibazo kijanye n'amashuri aho umwaka w'ishuri ugiye kurangira ugasanga rero mu gihugu cyose aho batubwiye mu ntara zose baburamatari berekanye neza yuko umwaka w'ishuri
ubu hariho n'abamaze guheza ibibazo mu ntara zimwe zimwe ku mwaka w'ishuri ugiye kurangira. Hama rero baca barasaba aho muri ayo makartier ane bo batifuza yuko amashuri yobandanya yuko nabo nyene bo binyarutsa kubera nta mwaka wabo bonyene uzoboneka bizovyogorana yuko nabo borekura abo bana bakagenda bakarangiza umwaka w'ishure narijya umwaka w'ishure usa n'uwabwirizwa kuba warangiye. Ikindi naco umukuru w'igihugu yabashimi kubera bamaze ikiringo c'imyaka 5 bariko barakorana neza. Arashimira babura amatari na bamustanteri, arashimira kandi n'abajejwe umutekano kuko nabo nyene igihe haba ingorane nibo basubije ibintu mu buryo kandi ntivyaheza ngo bikwira intara kubera babura amatari na bamustanteri bavyifashemo neza. Akaba yabashimiye abasaba kubandanya bafasha kugira amatora abe kuko izi ntwaro zaba izigikenye canke izifata kibanza zosubiza inyuma igihugu. Umukuru w'igihugu yarangije umunsi agendura iraro ry'inka hamwe n'imirima iteye igomwe biri muri komine Nyarusange ku musozi Gasenyi. Ku munsi wa gatatu genekezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2015 umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaciye abonana n'imvukira z'intara ya Gitega mu kigo ca bene Yozefu muri komine Giheta. Naho nyene buramatari wa Gitega yarahaye ikaze imvukira yongera abaha icegeranyo kuvyerekeye umutekano muri iyo komine no kuvyerekeye amatora yongera ahimiriza abana batarasubira ku mashure ngo bihute gusubirayo. Inama irangiye icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Louis Kamwenubusa aratubwira ibyavugiwe muri iyo nama. Umukuru w'igihugu rero uno munsi akaba ubwa mbere yaje gushimira abanyagitega no kubakengurukira kubera bobo igihe haba ibibazo bitandukanye nko mu bijanye n'umutekano, igihe haba imigumuko mu gisagara ca Bujumbura mu dukartier tumwe bobo igitega bagumye bafatanye mu nda. Haravugwa byinshi ariko igitega ntivyababujije kubandanya ikivi. Yabashimiye rero kubera babungabunze umutekano bagafatana mu nda ariko kandi kubera n'ibikorwa babibandanije mbere umwimbo w'ivyimburwa bitandukanye byaba ibiharage byaba ibigori byaba ibitoki n'ibindi. Igitega ikaba ari mu ntara za mbere zaronse umwimbo umwishi. Bahevuye rero baraganira bitari bike cyane abanyagiteka bakaba basaba bati ikiringo amatariki y'amatora yashikirijwe ntaza asubigwemo. Ubu rero inzego z'igihugu zibijejwe zikaba ziriko zirakora uko zishoboye ko kugira ngo ayo matariki yarayashikirijwe ntasubire guhinduka. Murazi yuko ayo matariki ari itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu turimwo ku matora y'abahanuzi b'amakomine hamwe n'abashinga amateka. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kw'indwi hakazoca aba amatora y'umukuru w'igihugu. Ku itariki ya 24 z'ukw'indwi akaba amatora y'abakenguza amateka. Mbere umukuru w'igihugu arababwira ati amatora na y'abene gihugu intwari hari ni yabo nizosubiriye hari no munsi izo bari gwabo kuko bizoca mu matora. Uzobasamaza rero akababuza amatora azoba yifuza kubakorera ivyo batariko barifuza. Intwaro ntizo bari yabizo bari igikenye. Ati izo ntwaro z'igikenye nazo zituma haba umutekano muke, zigatuma haba kajagari, zigatuma atawusubira kurangura umurimo n'umwe. Izo ni intwaro rero zo kwiyamiriza. Amashuri mu gihugu cose cyane mu nino ntara ya Gitega hariho aho umwaka w'ishuri ugiye kurangira mbere muri indwi nyene mu mwaka w'ishuri ukabugiye kurangira mbere ni mu gihugu hose kiretse rero mu mashuri amwe mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero bagaca batera kamo abavyeyi
bagatera kamo abigisha boba babifisemo uruhara bwo kubuza abana kuja kwishuri yuko bo kwikebuka cyane cyane mbere baganafasha rujya gwaruka gwagwiye muri ya vy'ukugumuka kuko n'ugwaruka bwo Burundi nago nyene harimo n'ugwasavye ikigongwe mbere umukuru w'igihugu akaba yemereye yuko abasavye ikigongwe bazoheza bakabavuza mbere no ku buntu ati mugabo rero ntagire uzosubira kwitaba imigumuko kuko imigumuko si y'ugwaruka n'ababatumye mbere usanga barana bahunze ikindi bashimikiye ko mu bijanye n'umutekano ni ivyo gukingira amasoko ni ivyo gukingira ibitara ni ivyo gukingira imirima y'amakawa hamwe n'ibindi nyubakwa zihambaye z'igihugu umukuru w'igihugu akaba yarangije akengurukira abanyagitega abakengurukira kubera bagumeje umutekano kandi bimbuye vyinshi ariko akabasaba ko bo tunganya neza umwimbu wabo ntuje hanze kuko hari abantu bariko baraza bakawutwara mbere akaba yanashimiye buramatari wa Gitega kuko yafashe ingingo yuko atamodoka nimwe zijya zitwara ibidandazwa izosubira kuza gutora ibidandazwa idaciye kuri province ku biro by'intara kugira ngo ironke urukaratasi gwerekana iyo bigiye. Inama y'imvukira irangiye umukuru w'igihugu yaciye aja ku kibuga c'inkino co ngaho nyene kuri bene Yozefu aho isinzi ry'abantu ryari ryitavye. Mbere yuko umukuru w'igihugu afata ijambo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati Gerard Nyandwi yarashikirije ijambo ryashikirijwe na leta y'u Burundi kubijanye n'ingene amahoro n'umutekano vyifashe n'icatumye amatora yigizwe inyuma. Yaramenyesheje abene gihugu ko yaje kubaremesha abahumuriza kuvyo bumva hirya no hino muri iyi minsi twimirije amatora. Uyu munsi rero twaje kubaremesha tubahumuriza kuvyo muzamurumva cane muri iyi minsi turiko turegereza amatora ariko nkuko mwagiye muravyumva hariho abatayerekwa bakaba ari nabo bashatse gukwegera abantu mu migumuko ndetse bakanagerageza gutembagaza ubutegetsi abene gihugu mwitoreye ariko birabata kuwa amazi kuko inzego z'umutekano namwebwe mudasigaye inyuma mwahabereye abagabo muragahora mutyo abo batifuza amatora barateye ingorane zitari nke umugambi wayo gushika naho bisaba ko n'amakunga afasha mu kurondera umuti. Leta y'u Burundi ikabishima cyane ingena amakungu n'ibihugu by'aka karere duherereyemo vyitwararitse ingorane ziri mu gihugu cacu. Ariko rero tubiravye neza leta y'u Burundi isanga yuko n'imbere y'ibibazo bihari ubu hari abantu bihaye umugambi wo kwama basiga iceye igihugu cacu babishishije mu maradiyo n'ibinyamakuru vyo hanze hamwe n'abononyi babandanya gukokeza imigumuko no kurarikira abantu guhunga igihugu cabibarutse. Yarongeye arabamenyesha ko leta iteye ivyatsi inyifato y'abateguye iyo migumuko. Leta irongera igashima kubona hari abene gihugu benshi bahungutse. Leta y'u Burundi bona yuko benshi bataye ingo zabo kubera urunwarunwa n'igwiterabwoba kwaturutse ku banyepolitiki bamwe batifuza amatora babifashijwemo n'abanyamahanga bamwe hamwe n'amashirahamwe amwe avuga ko adaharanira ivyicaro vya politiki bifuza yuko Uburundi busubira mu ihumbi vyose bikaba vyunyuwe n'ibimenyesha makuru vyagiye birakwiragiza ibihuha mu gihugu hagati vyongera bikokeza. Leta y'u Burundi irashima ko hari benshi cyane bitaje akamo batewe bagahunguka ikaba rero yiyemeje kubafata mu mugongo cyane ababa mu turere havugwamwo inzara
nico kimwe n'abashikiwe n'ivyaduka vy'umwuzurira canke aho imisozi yatemvye. Iryo jambo ryarahavuwe rishikirizwa no mu yindi mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaciye ashikiriza ijambo abenegihugu abashimira ukuntu bakunda kwitabira imigambi ya leta kandi n'umutekano barawushira imbere. Twagomba kubashimira cyane ko mu migambi nyamukuru twashize imbere muri leta kandi twama tugarukako kandi basoko barayamaze gukaraha mu Ruganda nibacura twashize imbere umugambi w'amahoro n'umutekano. Ubu rero ngamu ntara Gitega duhagaze ngaha nk'ikimenyetso kigaragaza neza yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro n'umutekano na cyane cyane intara nziza ya Gitega turabashimiye cyane. Kubijanye n'umutekano nyene tubamagara kubandanya mu bumbatira kuko amahoro turayafise. Kubera dufite amahoro twararonse amasezerano atandukanye na cyane cyane amasezerano y'amahoro n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Bisigura ko twasezereye nk'akanuka ikintu cyitwa intambara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kubw'ivyo turafise amahoro twese ku mutima, nayo umutekano igikorwa cya misi yose. Yarahimirije abenegihugu kwitabirira amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose, haba amenyesha makuru, abarimyi, abavuzi, abanyamigambwe, abaserukira urwaruka n'abandi. Umutekano n'uw'abarundi bose. Twashizeho umugambi w'umutekano w'igihugu watumye dushiraho n'inyigisho zo gukunda igihugu. Ibyo byose byavyaye ya makomite duhurikiyemwo y'umutekano duhamagariwe kujamwo no gukomeza no kwitwararika umutekano ku bukiko bwije. Ayo makomite y'umutekano rero ahurikiyemwo abaserukira imice yose y'abarundi n'abanyagihugu. Harimo abarimyi, harimo aborozi, harimo abadandaza, harimo abakozi ba leta, harimo abacamanza, abarimu, harimo abavuzi, harimo abagoronome, harimo abadandaza bikorera utwabo, harimo abaturuka mu madini atandukanye, harimo abamenyesha makuru, harimo abanyamigambwe, harimo abaserukira abakenyezi, harimo abaserukira urwaruka, harimo abaserukira amenyesha makuru, abasoda, abapolisi, abaje kugendereza. Ayo makomite muyafashe neza kuko asabwa n'iteko ry'umushikiranganje w'intwari hagati, nta nteka mu gihe ayo makomite akomejwe umutekano ucuba uwarara. Akarorero aho makomite y'umutekano akomeye nko mu ntara y'Ibitoke harateye intambara, abantu barateye igihugu mu mwaka uheze, ariko ko makomite y'umutekano yarakomeye abanyagihugu bakoranye n'abajije umutekano barababwira ukuntu umwansi yifashe n'ukuntu bamugwanya, baba hafi, kandi ico gihe nta munyagihugu n'umwe yahunze kandi nta munyagihugu n'umwe yapfuye kiretse umwe n'abanyaragwaye umutwe. Bisigura neza yuko amakomite y'umutekano niyo nyishu yo gutsimbataza amahoro n'umutekano. Tukabahamagarira kwirinda kwicamwo imice kuko ya makomite y'umutekano duhurikiyemwo niyo yerekana ko tugize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Kubw'ivyo hamwe ababyifashemo nabi bakicamwo imice, ugasanga bamwe ngo bagomba kugira amakomite yabo y'umutekano bitwaje imigambi, bitwaje rimwe na rimwe n'ubwoko, bitwaje n'ibindi ataco bimaze naco byazanye, vyatumye ahubwo baca bacanamwo mbere bamwe banahunga. Nico twaje kubabuza kugira ngo ryabuna mu kurikiza rya tegeko ry'umushikiranganje w'intwari hagati. Inicubahiro Petero Nkurunziza yarakengurukiye abenegihugu ku mwimbu mwinshi wabonetse mu ntara ya Gitega eka no mu ntara zose. Yarongeye arabahamagarira kubungabunga ivyo vyimburwa. Mu ntara zose mu makomine yose twasanze kino gihe no mwaka na cyane cyane mwino rima twaronse umwimbu wiyongereye hafi ibice 10%. No mwimbu ushimishije. Mwarakoze, Imana idukirere ciza, iduhumura nziza, none raba twese umwimbu uhagije. Kubw'ivyo twabasaba nabo twawuronse tubungabunge neza kuko ari abantu ko bari kubusesagura, abari ko barabushorera mu masoko bagura amayoga, ugasanga mu minsi iri imbere abana abakenyezi bashobora kwicwa n'inzara kubera abantu bahumariye mu isoko. Kubw'ivyo mu byo twumvikanye nuko abungabunga neza uwo mwimbu tukaja mu matora kandi turi ku kivi.
umukuru w'igihugu yarongeye arahamagarira abanyeshure bo muri kaminuza gusubirira mu mashure kuko ariko kazoza kabo. Yarangije ahamagarira abarundi bose kwitabirira amatora. Aha twese dufise ubuzi butandukanye. Umumenyesha makuru ntabujije kuja mu matora no kuyakurikirana. Mugabo wese ari ku kazi kiwe. Umunyeshure amatora turakeneye ja kwishure wige. Akazi karagabuye. Umunyeshure umunyapolitike. Uri muri kaminuza uteza kwiga mu mashuri yawe ngo umenye urongo urupapuro rw'umutsindo nawe witeze imbere uteze imbere umuryango wagufashije uteze imbere igihugu cyawe cy'u Burundi. Akazi karagabuye. Ishure ryawe se mwibabara cyangwa se uza kwicara muhira. Umwanya no gusiganwa. Banyeshuri bene wacu cyane cyane muri kaminuza y'u Burundi muzirikane akigoro igihugu kibagirira. Mumenye neza yuko muri Afrika hasigaye ibihugu 10 gusa bishobora gufasha abanyeshuri muri kaminuza n'u Burundi burimo. Polisi urabizi. Ako nakigoro dutanga twebwe abanyagihugu atanu mwavuyemo nujya mu kecu atazi yo biva niyo bija yashoye amateke akora ko amafaranga y'amatagisi amwe aza gufasha abanyeshuri. Zirikana ako kigoro ko mu kecu. Zirikana ako kigoro na jewe n'umukuru w'igihugu iyo mpembwe barakata ko amafaranga aza gufasha mu bindi n'abanyeshuri barimo. Zirikana ako kigoro. Nico tubahamagariye rero kwitabira ibikorwa umwe wese mu byo Imana yamuhamagariye. Ubutunzi ku gihugu n'abana bakunda ibikorwa, ugwaruka rukunda ibikorwa. Nabaje abanyeshuri nkunda kuvuga yuko igihe cyose utaratigwa ngo uronke urupapuro rw'umutsindo ngo wibesheho icyo gihe cyose muri umwana. Naho muri kaminuza mu gihe leta kubeshejeho leta n'umuvyeyi wawe. Ubwo muri umwana w'igihugu ntaburigeza. Banyeshuri rero cyane muri kaminuza muri ngaho mu mihana iwanyu genda kwishure kazoza kanyu kari mu mashure ni kari muhira. Nimwateba naho turi mu karere ka East Africa Community abandi bako bariga muzosanga mwicaye ngaho bace baza basaba akazi ngaho mu Burundi bazokaronka bagakore namwe mukanyura amaso. Twagomba guhamagarira rero abarundi bose uko mwavyumvise kwitabira amatora. Amatora ni ingabirano Imana yaduhaye. Amatora ubutegetsi buvuye mu banyagihugu ni ingabirano y'Imana ku barundi no ku banyagihugu. Kuko mu matora utora imigambi washimye ihuye n'ibyo waciyemwo bihuye n'ibyo wifuza kandi ukacunatora n'abarongozi beza babizigirwa ubona yuko batazoguhenda. Abizigwa rero baje gusaba amajwi murabazi n'imigambi bafise murayizi. Tora abo bizigirwa niyo batazobahenda batazobahemukira. Amazi ashuha yakanya abo nibahemuka abizigirwa. Nibo mpamagariwe gutora rero kugira ngo tubanda twubaka intwaro ibereye mu gihugu cyacu Burundi. Inyungu ni nyinshi tumaze kuronka kubera amatora. Kuva Burundi turonse inaye kwikukira gushika mu mwaka wa 2005 demokrasi yagira burabuzwa mu gihugu cyacu Burundi. Ni ndacho tuma rero twase kwitangura 2005 tumaze kumvikana ko dusezere nk'akanuka ingendo zashaje zitwa zajogora duhure intwaro zivyaduka. Izo twaradisezereye. Nabaye babigerageje mware mubibonye. Twaradisezereye. Byo byaraheze. Camukorana mu ntoki byo byaraheze. Byaraheze. Baraka dutesha umwanya byaraheze. Chamuvugana mu gutwe baraka dutesha umwanya byaraheze. Ninacho tumwacha mwibandaniza mikoro dukoba twanyu. Nashane cyane mwirondera amajwi bamwe abandi ko mwirimira ntabwo byabatejeje umwanya byo byaraheze. Nta moya dufise ubutagara. Tubiza abandi bantu babyigiye babije kutabitunganya umwanya mutonya baca bayitunganya abantu baje umutekano ku buryo ndabasaba yuko twakomera amashi. Tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro
sanga ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu Burundi mu ntara nziza ya Gitega na komine nkunda cyane ya Giheta bakina ninde murakoze. Inkino no kwinonora imitsi ni bimwe mu bifasha abantu kuja hamwe no kururanirwa. Ni muri iyo ntumbero mukuru w'igihugu yifatanyije n'abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi mu rukino rw'umupira w'amaguru rwabereye kuri stade Rukundo aho mugwi wa Real FC wambaye ibisa n'ubururu watsinda ibitsindo 2-1 n'uwo mugwi wambaye ibitukura. Indela kinanye ari mu ntamba yakiye na za Ghana irimo ba Abdipele turabona bari mupira turabona bakini bari mupira no naracomeka panariko inosara gukatira mupira no Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ni ngaha dusozere kino kiganiro cuno musi ndabakenguruye ko mwanteze yompi naho ubutaha.